Turabaha ikaze mwebwe bakunzi bisamirizi ya Kadodo FM ijwi ryoguza umwimbu kaze tubashikirize amakuru mu Kirundi. Jewe Pascal Buto yini jewe ngomba ndayabashikirize nayo mu buhinga bw'ivyuma hariyo Shadia Gizi ingingo nkuru ziyagize. Ibikono byo gutamwo imicafu ngo byarasubirijwe hagati mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bimwe nko ku kibanza citiriwe kwikukira Palais des Arts eka n'ahandi. Nayabihereza ibinyobwa vya Brarudi hatari mu mwambiro byo mu bwoko bwa Coca-Cola hamwe na Orange ngubu ngo bikaba ngo byarabonetse aho abanyagihugu bashima cyane bakongera bagasaba Brarudi ko yobigwiza ku rugero rushimishije. Nayo mu vyerekeye byo kwitunganiriza imigambi ngo gukora ibirato ngo rabeshejeho ugwaruka rutoririko ruke nkuko bivugwa na Frank Nzojiyo biri akabakorera mu ntara ya Cibitoke. Mu kanya gatoyi ingingo imwe ukwayo. Kazoza FM, be your own boss. Isamirizi ni Kazoza FM ngo mu buzima bwa misi yose ngo nta mwuga udakiza. Ivyo bivugwa n'ubusanzwe atembereza ibibunda vyimbwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura, arongera kandi akemeza ko gushika ubu atakandi kazi afise atari kudandaza ivyo bibunda vyimbwa. Agasaba leta ko bo baronsa ikibanza bakoreramwo kuko igitungwa cimbwa gifise akamaro nk'ibindi bitungwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ejide Iradukunda. Ivyo n'ibibunda bisanzwe bigurishirizwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho umwe mu basanzwe babitembereza twahuriye ahitwa ku mashugwe avuga ko atahandi akura uburaro n'uburamuko kandi akemeza ko urwo rudandazwa arumaze mu imisi. Nkoze nkora muri leta nari umusirikare w'igihugu, hanyuma haraba kayambaye ko ndava mu gisoda neza, hanyuma ncambasha kubona ninjiye muri ibi bintu. Naragiye gukora igisite nkorera amahera 60,000 zambona umutama aja gurisha imbwa hampande yaho ndi ayigurisha amahera 50,000. Hanyuma ndagenda ndarankura imbwa ndayigura amahera 5,000. Iyo mbwa naciye ndayigurisha amahera 60,000. Ndayashira umugore wanje ndamwerekanisha wabonye. Burya rero nari ngiye gukora akazi katariko. Ubu ngiye nironkera akazi je nyene nihaye. Ngomba nzohora ndandaza imbwa mu gisagara. Umugore yararyohewe narasumye. Mu nyuma ndagenda ngura imbwa ndayigura amahera 4,000 ndayigurisha amahera 80,000. Ndabona yuko biriko biragenda neza. Ni kuvuga rero naciye ndomora gera uwo munsi ushikiye isaha ndiko imyaka 6 iraheze. Nta wundi mwuga mbona noshobora gukora ndetse kubandanya imirimo kandi birantungiye umuryango biratunze n'ubuzima bwanje. Akabandanya avuga ko ikibunda kimwe akigurisha kuva ku 30,000 kuduga bivanye n'abaguzi. Hari aho haza umuguzi kuko abaguzi bagenda barasumbasumbana, hariho guha nka 30, 40, 50, hari no gushikana 100 canke 105 gutyo canke akanarenga bivanye n'umuntu wari we kuko abantu ntibagura kumwe kandi mu mufuko ntihagenda hangana. Muri uwo mwuga wiwe avuga ko atantambamye bahura nazo kuko atawura muhagarika ngo amubuze kubitembereza, mbere agatera akamo abagisuzugura ubuzi gukura amaboko mu muzu, akongera agasaba kandi na leta kubaronderera ikibanza bakoreramwo. Ntambamye duhura twebwe ubu ibi nta polisi twebwe twabone batwiruka ko kubera tasoko baraduha twogishiramo twazitereka ahantu turacatembereza ngaha mu gisagara. Nta kintu nifuriza umuntu wese yoba atarayumvira kukura amaboko mu mpuzu ngo akore icabona umenga abandi bantu baragaya. Yo kura amaboko mu mpuzu akagikora kuko ndiko ndaraba ibinanje kera narabigaya nkiri umusirikare w'igihugu canke nkiri muri interiyeri navuka. Ikintu twosaba igihugu nuko hanyuma bakaduha n'akabanza tugakoreramo kakaguma dutembeye. Ikigaragara rero nuko imbwa zagabanutse mu gisagara ca Bujumbura kuva aho ibintu bizimbiye abantu bagiye barazikurako. Arakoze mugenzi wacu Ejide kwiyo nkuru yadutohoreje. Nayo mu bijanye n'isuku n'isukura ngibikono vyo gutamwo imicafu byarasubirijwe hagati mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bimwe nko ku bibanza vyitiriwe nka Palais des Arts, imbere y'ikibanza caho bita kuri kioske, eka mbere no ikibanza citiriwe ukwikukira. Abanyagihugu bakavuga ko bashimishijwe n'uwo mugambi kuko uzotuma igisagara kigira isuku. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gloria Benimana.
Aha mwumva ni hagati mu gisagara ca Bujumbura aho ibigopo vyo gutamwa imicafu byasubirijwe nko ku kibanza cyo kwikukira iruhande ya station Mogas VIP iri hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri Palais des Arts naho bita kuri kioske. Bamwe mu banyagihugu twaganiriye baratubwira uko bakiriye uwo mugambi. Twawufashe neza, turawakira neza kandi turabishima kuko bituma isuku riba neza mu gisagara. Umuntu yahora agura akantu ugasanga uguza akantu utayagashashe mw'ibarabara cyangwa umuhwi, ugasanga umuntu arajabuse aranyereye arakiguye. Kurumva ko byatezanye n'umutekano muke nyene, mugabo uko babishizeho ni bon. Uragura akantu gata hajya muri pubere, mbona ari vyiza vraiment bizodufasha kuko abandi bakavuga ati kijya gisagara kimeze neza si nka kera. Urabona imyaka iheze n'ubu yuko hari itandukaniro, gisagara keko kirasa neza. Cyo kubwacu turabishima vyo. Haragera igihe usanga harimo nk'umuntu avuye muri karicaje na bisi afise ikintu c'igicupa c'ikivodoka canke c'igishashi, aho cyo gitime baragacata mu ico kintu ca pubere mwatuzaniye. Ivyo nivyo mbona kigiye kudufasha cane kanini. Umwe muri bo arasaba ko abene gihugu bobungabunga ivyo bigopo ngo kuko bituma igisagara gisa neza. Kwimiriza abene gihugu yuko mu gihe mwene gihugu bafise ikintu azi giteza ubucafu, igikarato nk'ikintu umwana bari karayemo igisuguti cy'ibipapuro by'ibisuguti, ari mu mama na cane cane nka mwebwe abakobwa murashobora kugenda muragira ibintu by'amashokora, kijya gishashe ukacufa utaye, utegerezwa kuca uraba ushikiriye hajya hari iki kibubere mwatuzaniye ugatereramo. Urumva biradufasha cane gose tukaguma mu gisagara gisa neza cane. Ivyo biruko mu gihe haherutse kurangira imisi ijana yatanzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo igisagara kibe gisukuye. Arakoze mugenzi wacu Gloria Benimana. Ano makuru tuyabandanirize mvyerekeye ubudandaji aho bihereza ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi ibitarimwo umwambiro vyo mu bwoko bwa Coca-Cola hamwe na Orange bo mu gisagara ca Bujumbura ko bashimishwa nuko ivyo binyobwa byasubiye kuboneka. Basaba ishirahamwe Brarudi gukora ibishoboka byose ngo ivyo binyobwa ntibisubire kubura. Aho ni mu gihe ivyo binyobwa byari bimaze iminsi bitaboneka mu bunywero butandukanye bwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Idonido na mugenzi wacu Thierry Nzisabira. Ibinyobwa vya Brarudi bitagira umwambiro vyo mu bwoko bwa Coca-Cola hamwe na Orange vyasubiye kuboneka mu bunywero no mu mabutike atandukanye mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyemezwa n'abazihereza hamwe n'abazidandaza. Uko bimeze vraiment ko original zarabonetse vraiment turashima Imana, mugabo nazone uziri kuri 1600 amakwijanye n'amafanta Coca original canke Orange, ariko ubu turabishima ko original imisi ziko ziraboneka n'ama Orange ine kubwishi. Umwe mu bazihereza aba muri quartier Ateza muri zone ya Kamenge amenyesha ko bamaze iminsi bihereza ikinyobwa ca Coca Zero, ariko agashima ko iyo mu bwoko bwa Coca-Cola yabonetse. Kandi turashima vraiment bagume baduha nyene ibintu bimeze neza ko Coca Zero zari zimeze nabi. Uko turumaze kuronka Coca original abanyagihugu nitwidoga vraiment. Uzidandaza mu ibotike hafi y'isoko ya Kamenge amenyesha ko abakunda kwihereza ibinyobwa vya Coca-Cola na Orange banezerewe kubona zasubiye kuboneka kuko izatangwa mu madepo baranguramwo ibinyobwa vya Brarudi mu misi ishize yari Coca Zero na Sprite gusa. Iyo misi hariko haboneka ama Coca Zero n'ama Sprite ugasanga ntiyagwiriye. Hamaro nk'abantu usanga banywa Coca original gusa. Coca Zero musanga atayinywa apfuma yemera kuyiheba. Rero cyo gituma mwino misi vraiment barashima abonye Coca original kuko abayikunda cyane kandi yazabonetse ayinyotewe iraca acayigura ku bwishi. Uyo azidandaza abandanya avuga ko ikinyobwa ca Coca Zero cyashobora kumara imisi kitaronse abacihereza, ariko ku munsi ikinyobwa ca Coca-Cola ashoboye kudandaza ikaziye y'amacupa 28 agahera. Ego Coca original ziragwa gose kurusha Coca Zero. Coca Zero ni bakeba kwaje ikatashobora kumara imisi. Urashobora nko ku munsi gucuruza nka Orange nka 12 canke nyene 18 nka original nazo kuba rezo bakunda nyene ukacuruza bashobora gucuruza nk'ikarato irimo 24. Abihereza ibinyobwa vya Coca-Cola hamwe na Orange basaba Brarudi yuko ivyo binyobwa bitosubira gukena. Ni mu gihe ivyo binyobwa byari bimaze imisi bitaboneka mu gisagara ca Bujumbura. Kazoza FM, be your own boss.
Isamirizi ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tubanarize ano makuru mu vyerekeye ubudandaji ibitambara byo gushonamwo impuzu zitandukanye ngo byaradugije igiciro muri rusangi ivyo bivugwa n'abasanzwe badandaza ivyo bitambara bakorera kuri Avenue de la Mission aha mu gisagara ca Bujumbura bavuga kandi ko n'abaguzi baganutse muri misi kandi ko ivyo byose bitumwa nuko amafaranga ava makungu ayo bita amadovize yabuze akaba ari nayo bakoresha mu kurangura ivyo bidandazwa basaba leta ko yokora ukishoboye kose mu kurondera ayo mahera kugira ngo baboroherwe mu kazi kabo ni nkuru ya mugenzi wacu Vincent Nirinahazwe. Ibiciro vy'ibitambara bitandukanye byo gushonamwo impuzu vyaraduze muri no misi ugereranije no mu misi heze bivugwa n'abadandaza bavyo bakorera hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri Avenue de la Mission aho bavuga ko biva ahanini kwibura ry'amafaranga mva makungu basanzwe bakoresha mu kuja kurangura ivyo bitambara hanze y'igihugu. Ibiciro byarahindutse cyane ibiciro bya kera n'ubu ngubu sico kimwe ibiciro byaraduze cyane kubera impamvu byinshi tudandaza biva hanze ababituzanira tukagura iwabo babikura muri douane nta madevize bafise douane ngo yaraduze amatisu ya uniforme dufise twagurishaga ngaha 20,000 25,000 le mètre kuri metero wagize kuri 30-35,000 nuvuga ko hari difference ya à peu près entre 40 na 50% byaraduze. Eka n'abaguzi ngo baragabanutse ugereranije no mu misi heze kubera iryo duga ry'ibiciro kuvuga tugera kugereranya no mu misi heze umurindi w'abaguzi usa n'uwagabanutse kuko nk'itisi dufate yahora nko ku bihumbi nka 14 bayisanze ku 15 amaborogo yo yaguma ari yose kuko hari igihe aba yateguye nka devi ikwiranye na y'amafaranga yarazi yuko isanzwe igugwa bivaye no kuntu rero n'amakuru amwe yiduga ry'ibiciro zo barayamenya bateba baca baza gusanga ari kimwe mu ngorane zigiye kubashikira iyo bashitse nko kuri tele bagiye kugura ivyo bitambara. Abo badandaza barasaba leta gutorera inyishu ibura ry'amafaranga mva makungu kugira nabo bashobore gukora akazi kabo borohewe. Twe twosaba ko leta yodufasha amadevize akaboneka douane nayo ikagabanuka kugira abanyagihugu bashoboye kugura kwibeye nziza. Igihe cici kikaba ari gihe ivyo bitambara bikenerwa cyane narijya haba hari imanza nyinshi zitandukanye. Arakoze mugenzi wacu Vincent Nahazwe kwiyo nkuru yaduteguriye imbere yuko turangiza turananirize ano makuru mvyerekeye kwitunganiriza imigambi aho gukora ibirato ko bibeshejeho ugwaruka rutarerike nkuko bivugwa na Frank Nzojiyo biri avuka mu ntara ya Cibitoki uwo mugambi kakaba yawutanguye ari wenyene ngari kubu akaba amaze guha akazi ugwaruka rutareruke akaba afise kandi ndoto yuko yifuza kugora udandaza rwiwe goshobora gusohoka igihugu inkuru ya mugenzi wacu Francine Nibaruta. Nzojiyo biri Frank wo mu ntara ya Cibitoki yahisemo kwitunganiriza imigambi mu guhingura ibirato arashima aho umugambi wiwe ugeze. Nigejeje kwa aka kanya fise inyambuko y'wanje ayigeze na projet y'wanje ayigera ndabona hari akarusho gakomeye cyane n'icyo ndiko ndakora muri aka kanya kumenyekana cyane mu ntara menyana n'abantu benshi batandukanye mu mihingo batandukanye. Agitangura uwo mugambi ku munsi ngo yararonka amafaranga ngana ibihumbi 500 ariko uyu munsi ngo arayarenza. Zimesi cyane kirenga ku munsi kuronka ibihumbi 500 ku munsi cyane binashika n'unaronke mugabo ubu saka treve ndabona ku munsi nombero yanje nshaka yuko byo bitorera ngano Burundi nyene bize bisohoka. Nzojiyo biri Frank ngo nubwo umugambi wiwe umeze neza ngo ntihabura intambamyi bahura nazo. Turagiranye inda ku muriro ucikagurika bikatuma abakiriya bata icyizere kuri twebwe mgazi twebwe nikumva y'umuriro nino minsi ucikagurika. Nzojiyo biri Frank arangiza atubwira ko yifuza gukora ibirato byose agaha akazi ugwaruka rukiri ku marigara. Arakoze mugenzi wacu Francine nino ngahanciye ndangiriza ano makuru ariko abayasamiye hagati tubasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Ibikono byo gutamwo imicafu ubu byarasubirijwe hagati mu gisagara ca Bujumbura nko mu bibanza bimwe aho twaba kuri Palais des Arts ku kibanza citwe kwikukira kuri kioske n'ahandi
nayo ngabihereza ibinyobwa vyihinguriye ngo Brarudi bitarimwo amwambiro byo mu bwoko bwa Coca-Cola na Orange ubu barashima ko ivyo binyobwa byasubiye kuboneka. Nayo gukora ibirato ngo birabeshejeho ugwaruka rutarurike nkuko bivugwa na Frank Nzogyo biri avuka mu ntara ya Cibitoki. Jewe Pascal Butoyi ni jewe nariko ndayabashikiriza nayo mu buhinga bw'ivyuma hariyo Shadia Gateka tukaba tubakengurukiye mwebwe mwese mwashoye kudutega yompi tukaba tubabwiye tuti nagahwane murakoze. Bienvenue chers auditeurs, auditrices à l'écoute de cette édition qui vous est présentée par Lorita Vlaviachitege. C'est d'abord les grands titres. De vieilles poubelles publiques sont en train d'être remplacées au centre-ville de Bujumbura, notamment dans des endroits tels que le Palais des Arts et la place de l'Indépendance. Vous en saurez plus au cours de cette édition. Les citoyens qui consomment les boissons non alcoolisées de la Brarudi de marque Coca-Cola et Fanta Orange sont très contents de pouvoir les retrouver ces jours-ci. Ils demandent à la société Brarudi de veiller à ce qu'il n'y ait plus de pénurie de ces boissons. Et dans le domaine entrepreneurial, on va en parler de Frank Nzogyo, un jeune entrepreneur de la province de Bubanza qui fait la cordonnerie. Voilà comme un grand titre tout de suite le développement. Kazoza FM, be your own boss. Tous les métiers sont bénéfiques tant qu'ils permettent aux gens de gagner leur vie, affirme un vendeur de chio à Bujumbura. Selon lui, il n'y a aucune autre activité aussi rentable que la vente des chiots et encourage d'autres à s'engager dans ce négoce et demande à l'État de leur trouver un marché réservé uniquement aux chiots. Égide Iladukunda, son reportage. Ce sont des chiots vendus ici en ville de Bujumbura où nous avons rencontré celui qui les vend. Celui-ci nous a raconté qu'il vit de son métier et qu'aucun autre métier ne lui fait gagner de l'argent sauf la vente des chiots. J'étais un soldat burundais, mais après avoir quitté l'armée burundaise, je me suis lancé dans ce commerce de chiots car je l'ai appris d'une personne dans la société de gardiennage. C'est un homme qui était en train de vendre des chiots dans son cas. Il les vendait à 50 000 francs burundais par unité. Ainsi, j'ai commencé à le faire. Le chiot s'achetait à 80 000 francs burundais. C'est pourquoi je ne peux pas exercer aucun autre métier pour subvenir aux besoins de ma famille. Il dit qu'un seul chiot se vend à 30 000 au plus. Cela dépend de l'acheteur, car l'un peut acheter un chiot à 30 000 francs burundais, l'autre 40 000 francs burundais, voire 50 000 francs burundais au plus. Donc, les personnes n'ont pas les mêmes moyens financiers. Dans son métier, il rencontre aucune difficulté car personne ne l'a arrêté à les vendre. Il interpelle les gens de ne pas mépriser son métier, mais plutôt de se lancer à son métier. Il demande également à l'État de leur fournir un lieu de vente. Il n'y a pas de difficulté car aucun policier nous arrête parce qu'on n'a pas de marché pour le commerce des chiots. Je demanderai d'autres gens de se lancer dans ce métier. Et à l'État, je lui demanderai aussi de nous accorder un marché réservé uniquement aux chiens. C'est évident que les chiens ont diminué ici en ville de Bujumbura depuis que les différents produits sont devenus de plus en plus chers. Merci Égide Iladukunda. De vieilles poubelles publiques sont en train d'être remplacées au centre-ville de Bujumbura, notamment dans des endroits tels que le Palais des Arts et la place de l'Indépendance. Les citoyens apprécient ce remplacement des poubelles vétustes car cela permettra de rendre la ville plus propre. Gloria Wenimana nous en dit plus. Ici, c'est au centre-ville de Bujumbura où les poubelles publiques ont été remplacées à différents endroits, comme un endroit qui se trouve tout près de la station Mogas VIP, au Palais des Arts et au kiosque. Certains habitants qui s'en sont exprimés sur nos micros expriment leur appréciation sur cette initiative.
twe twawufashe neza turawakira neza kandi turabishima kuko bituma isuku riba neza. Nous apprécions ce projet de remplacer ces poubelles publiques car ça va nous faciliter la propreté de notre ville. Par exemple, si quelqu'un achète une banane mûre étant au centre-ville, il pouvait la jeter n'importe où. Ça arrive des fois où quelqu'un vient du quartier avec des sachets de bonbons, les chocolats et les biscuits et il jette au milieu de la route. Avec ces poubelles publiques, ça va toujours rendre notre ville très belle. L'un d'eux a demandé aux citoyens de bien entretenir ces poubelles car elles contribuent à rendre la ville plus propre et plus belle. Nous interpellons tous les habitants de la ville de Bujumbura de prendre soin de ces poubelles publiques pour que notre ville soit propre et belle. Cela intervient à un moment où les 100 jours fixés par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye pour nettoyer la ville viennent de s'achever. Et les citoyens qui consomment les boissons non alcoolisées de la Braroudi de marque Coca-Cola et Fanta Orange sont très contents de pouvoir les trouver ces jours-ci et demandent à la société Braroudi de veiller à ce qu'il n'y ait plus de pénurie de ces boissons. En effet, cela faisait quelque temps qu'il y avait une pénurie de boissons non alcoolisées de marque Coca-Cola et Fanta Orange. Thierry Ndisabira. Les boissons non alcoolisées de marque Coca-Cola et Orange sont encore apparues dans les différents bars et boutiques de la ville de Bujumbura, comme l'affirment ceux qui les boivent et ceux qui les vendent. Les Fanta de marque Coca-Cola et Orange sont revenus ces jours-ci et nous sommes très reconnaissants, même ils coûtent 1600 francs beau. Concernant les limonades de marque Coca-Cola et Orange sont enfin apparus. Un client qui aime la boisson de marque Coca-Cola, qui vit dans le quartier Teza, dans la zone Kamenge, déclare que ces derniers jours, il se vendait seulement la marque Coca Zero et Sprite, mais il est en fait content parce qu'il peut étancher sa soif avec le Coca-Cola qu'il nomme original. Nous sommes reconnaissants comme le Coca-Cola est à Paris. Le Fanta Coca Zero n'était pas très bon, qui continue à nous satisfaire, nous autres clients. Un des vendeurs travaillant dans une boutique près du marché de Kamenge raconte que les amoureux des Fanta, Coca-Cola et Orange sont satisfaits car ils peuvent en prendre. Ces derniers temps, il y avait seulement les boissons de marque Coca Zero et Sprite. Or, il y a des personnes qui ne boivent que le Coca-Cola. Alors, les gens sont contents qu'en fait, il y a la marque Coca-Cola. Ces derniers jours, il avait peu de clients parce qu'il ne pouvait s'approvisionner que des Coca Zero et des Sprite auprès des dépôts Braroudi par manque de Fanta, Coca-Cola et Orange. Le Coca Zero n'a pas beaucoup de clientèle car je peux passer des jours sans en vendre, mais par jour je peux écouler 12 à 8 bouteilles de Fanta Orange et un casier de 24 Fanta de Coca-Cola. Les buveurs de boissons non alcoolisées de la Braroudi demandent que ces boissons ne puissent plus jamais manquer. Cela faisait quelque temps qu'il y avait la pénurie de boissons de marque Coca-Cola et Orange dans la ville de Bujumbura. Kazusa FM, be your own boss. Le coût des textiles utilisés pour fabriquer divers vêtements a augmenté considérablement. C'est ce qu'ont déclaré les commerçants de ces articles qui travaillent en mairie de Bujumbura. Ils regrettent que le manque de devises soit la principale raison de cette augmentation des prix. Ils sollicitent l'État pour qu'il fasse tout son possible afin de rendre les devises accessibles, facilitant ainsi leurs échanges. Vincent Ninina-Hatzwe. Les prix des tissus destinés à la confection des différents modèles de vêtements ont actuellement connu une hausse comparativement au jour dernier. Le précise les vendeurs de ces tissus œuvrant au centre-ville de Bujumbura où ils disent encore que cette hausse des prix est due au manque de devises qui sont indispensables pour l'importation de ces derniers. Les prix, ils ont beaucoup changé par rapport il y a quelques mois au début de l'année passée.
passé, c'était un peu moins cher que maintenant. Aujourd'hui, les prix des tissus, ils ont augmenté entre 40 et 50%. Et ceci est dû pour différentes raisons. Le gouvernement, la BRB ne donne pas de devises pour l'importation de tissus. Deuxièmement, les douanes, ils ont augmenté de prix. Les prix fixés à la douane, ils ont été rehaussés. De façon que le tissu monte de prix et nous devons suivre comme tout ce qui est en train de monter dans le pays ici. D'après ces vendeurs, la clientèle a aussi diminué suite à cette hausse des prix des tissus. Si on fait la comparaison avec les jours derniers, la clientèle a actuellement diminué. Par exemple, si les clients trouvent un tissu à 15 000 francs alors qu'il était à 14 000 francs, ils se lamentent selon leur pouvoir d'achat. Le fait de ne pas être informé sur le prix est l'un des problèmes rencontrés quand ils arrivent sur le marché. Ils demandent à l'État de disponibiliser les devises pour qu'il y ait la baisse des prix et leur permettre également de bien travailler. Nous aurons souhaité que le gouvernement nous aide dans les possibilités de trouver des devises, mais ça je sais que c'est pas facile, mais aussi à étudier les prix à la douane pour que le tissu puisse être accessible à tout le monde. La période d'été, c'est une période pendant laquelle ces tissus sont beaucoup nécessaires et surtout que c'est une période caractérisée par des différentes fêtes. Merci Vincent Ninina Adoué. Pour clore notre édition, la cordonnerie est un métier qui permet de gagner sa vie, surtout pour les jeunes. C'est le témoignage de Franck Nzodiobili, un jeune entrepreneur de la province de Bubanza. Il ajoute qu'il a déjà embauché d'autres jeunes dans ce domaine. Il s'est entretenu avec Génial Kalugira.